rero tuvuze urukundo ni imigendane hagati y'abantu babiri bayijyamo bavyumvikanye kandi babona ko bashobora kubikora, batabishobora harimo ubuhenda ubundi ubwo nabari urukundo. Ikiyago ni ntangere ku bakundanye ga Emmanuel. Ikiyago nico cya mbere ahubwo ni ngo rukundo, kuko mutayazi bwa mbere na mbere ntimushobora kunakundana. Kera sinzi ngera aho warukire muto cyane, kera barayaga ku makete, ku dukete, kuva aho bingabwa none bubaye burebure, haza amatelefone, ibintu byo by'ama internet, ama gmail, ama voix postale, ibintu byinshi bitandukanye. Rero telefone burya irashobora kuba intambamye hagati y'abakundanye, cyangwa irashobora gutuma ukwizirana hagati y'abakundanye bihagara cyangwa ibipunguka. Ego na tukiraho nyene nashaka rero ubwire abariko ratwumviriza intambamye nizahe, ntuze avantage nawe ni yahe. Nk'ababandi ushaka kwandikira ukamubwira ati jewe naraye neza, nawe waraye gute, ukamubwira amajambo menshi kaca kubwira ngo naraye bon cyangwa ngo bon, ngo ni bon, ukandika amajambo menshi ngo ni sawa. Aho uri umuntu wiyumvira canke uraba ubona kure, urabona ko nimba kari mutavugana uko habariho ihinduka y'imigendanire hagati yanyu mu rugo rukundo. None bishitse nk'akarere dufate ishire mu kibanza cy'umuntu ari mu rukundo, uwo mugendana kubwira ati je ndashaka umpe telefone yawe gatoya, naho bari mu rugo kubwira ati je shaka umpe telefone yawe gatoya, byokorera kuyitanga. Nibisigwa ko batabagukunda, umukobwa ashobora kuba gukunda mugaba kuvanga. Umukobwa mbwe umwasi telefone akayikwima, habari gituma ayikwimye. Muri byo nyene bituma nibyo dukeneye kumenya. Tuvuge Ndaramukije bakunze biciza TV aho muri hose, ndayifuriza amahoro y'Imana. Reka ngushimire umaze kugira subscribe, nkwibutsa nawe utarikora ko ikora gango uzamukurikirana igana byose bica kuri Iciza TV. Muri kumwe nankiriye Phantom kuri micro, nyuma kamana ko turi kumwe na Nova Driken. Uno munsi rero n'umunsi meze gute? Uno munsi natumiye umutumire tuza kuganira. Reka namuha ikaze abaramutse kandi yongere yidondore. Ndakuramukije. amahoro cyane. Umeze neza? Meze neza kwera. Ashaka kwidondora ko twumviza kamenyo tuko turavugana. Ni Emmanuel Sinyobewe. Ego Emmanuel Sinyobewe, uno munsi nagutumiye kugira ngo tushe kuganira ku kintu cerekeye urukundo. Burya Emmanuel, wumvise urukundo wumviki urukundo niki? Urukundo ndibazi ko twese dutahura izina urukundo, ariko ntitubisigura cyo kimwe. Nka Emmanuel Sinyobewe, urukundo ndarusigura ko ari imigenderanire hagati y'abantu babiri babyishakiye bene nyene yatanga uvuzi bayemo. Imigenderanire y'abantu babiri babyishakiye bonyene atanga uvuzi bayemo, ariko Emmanuel Sinyobewe nta gihe ashaka kubiyo migenderanire mugabo habayemo inguvu. Inguvu ntibishobora. Urukundo, tuvuze urukundo ni ibintu biba umwe wese abishaka, ntawe ushobora gufarsa uwundi canke ku nguvu ngo dukundane. Ivyo ntibishobora kuba, kuko hamaze kuba ibintu byo gukundana ku nguvu usanga harimo urukundo uwundi unatarukunda afise. Rero tuvuze urukundo ni imigendane hagati y'abantu babiri bayijyamo bavyumvikanye kandi babona ko bashobora kubikora, batabishobora harimo ubuhenda ubundi ubwo nabari urukundo. Ego tugiye neza ko ati hamaze kujamwo ubuforcinga uwundi bisigura ko ubwo atabara urukundo, hamaze kubibamwo agahato, sivyo? Ego Emmanuel Sinyobewe, uno munsi ikintu hanini yashaka tuganire ku cerekeye urukundo, ashaka tuganire ku bintu byerekeye ikiyago hagati y'abakundanye. Burya ikiyago ni ntangere ku bakundanye ga Emmanuel. Ikiyago nico cya mbere ahubwo ni ngo rukundo, kuko mutayazi bwa mbere na mbere ntimushobora kunakundana, kuko ajya amajambo y'urukundo mubwirana ni kujya muyaga nyene, nico kiyago. Ubwo rukundo muvugana bica mu biyago. Rero ikiyago nico cya mbere gituma urukundo rubaho kandi rukaba rwiza cyangwa rukaba rubi, byose biciye mu kiyago. Ego none musanzwe nimba urukundo rushobora kuba rubi cyangwa rukaba rwiza biciye mu kiyago, burya Emmanuel, wobuzi intozeye ibiyago, ubwoko bw'ibiyago bungana gute? Ibiyago hagati y'abakundana biri ubwoko bwinshi. Kera sinzi ngera aho warukire muto cyane, kera barayaga ku makete, ku dukete, kuva aho bingabwa none bubaye burebure, haza amatelefone, ibintu byo by'ama internet, ama gmail, ama voix postale, ibintu byinshi bitandukanye. Rero
uburyo bwo kuvugana hagati bakundana bwarabaye bwinshi burebure, ushobora gukoresha telefone, ama message. Ubu hariho inzira nyinshi zo gutuma tumana kwa makuru. Rero ubu hari uburyo bwinshi bwo kuvugana mu gihe ufise nko mukundana, ndibaze ko ubu byo byoroshye cyane gusumbya aho hambere. Ego tukira mfatiye kuri ico cerekeye telefone, nkuko Teme n'umusi shaka tuganire ko nshaka tuganire ati telefone burya irashobora kuba intambamyi hagati y'abakundanye, cyangwa irashobora gutuma ukwizerana hagati y'abakundanye bihagara canke bipunguka. Ariko imbere ko dushika ku kiganiro nyezina, nashaka kukubaza burya niyahe intambamyi, burya hariho intambamyi zishobora kuba telefone ishobora gutera hagati y'abakundanye? Telefone irafise ivyiza n'ibibi, byose irabifise. Telefone rero irafise intambamyi kandi irafise n'akamaro kubijanye n'imigenderanire hagati y'abakundana. Ego tukiraho nyene nashaka rero ubwire abariko ratwumviriza intambamyi nizahe, ntuze avantage nawe ni yahe? Intambamyi iri hagati y'abakundana dufatiye ku buryo bwo gutuma tumana kwa makuru dukoresheje telefone. Umuntu murashobora kuba mufitaniye amanimero yo kuyaga kandi mukundana. Ndibaze ko kujya umuntu utanguye kuvugana nawe mukija mu rukundo, ndibaze ko ari usanga bifise inguvu gusumvya. Ni kuri telefone rero niko kuko mu gihe umuntu maranye imisi itari mike muri mu rukundo, uko imisi itera yiyongera, hari gihe haba mu gupunguka kw'inguvu z'urukundo. Bisigura ko mu gihe harimo umwe iboneka ko ariko arahesha canke ariko arakura inguvu mu rukundo, biboneka ko haba habayemo ibintu byo guhendana canke kutaje mu rukundo bose hamwe. Rero telefone ni ikintu ca mbere ushobora kuvugana n'umukunzi wawe umwanya uwari wose. Mu gihe afise telefone yiwe umwanya wari wose urashobora kumurondera. Rero mu gihe mukundana n'umuntu ukamurondera kuri telefone, ukumva ko ariko avugana n'undi muntu mu gitondo, saa sita ku mugoroba ariko avugana n'undi muntu, ukamwandikira message mu gitondo akayishura ku mugoroba, ukamwandikira message y'indome 140 akakwishura indome 2 nka babandi ushaka kwandikira ukamubwira ati jewe naraye neza, nawe waraye gute, ukamubwira amajambo menshi akaca kubwira ngo naraye bon canke ngo bon, ngo ni bon. Ukandika amajambo menshi ngo ni sawa, aho uri umuntu wiyumvira canke uraba ubona kure, urabona ko nimba kari mutavugana uko haba hariho ihinduka y'imigendanire hagati yanyu mu rugo rukundo. Urumva ko uhereye ku ntambamye ko ushaka kwibona mu gihe uri kuramwandikira nawe akakwishura. Tufate nimba wanditse nuze gisoma kirekeye nawe akaca kwijura utujambo tubiri, ariko ufate kuri ico nta kindi kintu naco gishaka kukwereka ati ukavuga ni byo kuri ya telefone natanguye kuba intambamye hagati y'abakundanye. Intambamye ni nyinshi zatandukanye ariko zose zigenda ziri mu nzira imwe, kuko umaze kubura umuntu mwavugana umwanya ku mwanya, utazi imvo ziwe, haba harimwo ibintu biriko bitariko biraja imbere neza. Ndibaze ko maze kurondera umuntu kare ari we yakwironderera, mugabo gaca hagera igihe nawe unamurondera utamuronka, biraboneka ko haba ari ibintu bitariko bigenda neza mu rukundo. Bisigura ko rero mu gihe uri kuramurondera, uri kuramwandikira canke uri kuramurondera nawe ugasanga ntari karafata umwanya wo kukurondera, bisigure ko uwo mwanya ashobora kuba ari karawo abandi. Neza cyane, ivyo ntoreka kuvyiyumvira kuko biravana na mu bamwara tanguriye n'ingene mwakundana kare, ingene mwitanaho, ariko umaze kubona bigenda biragabanuka buke buke, utegerezwa kwiga igituma biriko biragenda bihindagurika. Kuvyiga sukundi ni ya moyen de communication, bwa buryo bwo gutuma tumana ko makuru bandanya ucako canke uraba ingene biriko biragenda. Je kare uyu muntu ko twavugana neza, ko twavugana umwanya ku mwanya, ubu ndamurondera sindamuronka, ndamuronse yambara ko atamwanya afise. Urumva ko aho nawe nabutiyumvira uba uri kurabona ko hari ibintu biriko biraje imbere neza canke nabi. Ego neza tumva ko wahereye ku ntambamyi zishaka gutuma urukundo zishaka kuba hagati y'urukundo biditse na telefone, bigatuma urukundo rushaka gusenyuka. Ariko nkuko nyene teme yacu ibivuga ati, nkuko nagumye kubaza ava ko dushika ko teme yacu nkuko navuze ni burya telefone irashobora gutuma ukwizerana hagati y'abakundanye gushobora gutakara. Nkawe Emmanuel Sinyobewe uhagaze mu ruhande rwawe, uremeza ko telefone ishobora gukomeza urukundo canke iri uravye avantage na inconvenience ziri hagati y'umukundo? Ubona avantage nizo nyinshi canke
inconvenient niyo nyinshi. navuga ko byose bingana ni 50-50. Ati ni ibice 50 ku bice 50. Oya ariko abantu bifuza kumenya eske none telefone kuko je ubone nshobora kugura telefone umukunzi wanje kugira ngo dukomeze urukundo, ariko nawe ukaza Emmanuel Sinyobewe ukacumbwira ko ya telefone nyene namugure kugira ngo dukomeze urukundo kwishura kuza iza kutubera intambamyi mu rukundo rwacu. Ari umuntu kesha ashaka kutabitahura avuga ati oya je sinavyumva neza sho gutahura urukundo telefone ishobora kuza gutandukanya abakundanye kandi ahubwo yari ije kubakomeza, yari ije gukomeza urukundo rwabo. Ivyo ni bintu dusanzwe tumenyereye kandi tubona mu buzima bwa misi yose, na tutavyibona ko tubibona ku bandi. Umukobwa urashobora kumugurira telefone ugacuka amondero ukamubura, ariko ugiye kureba muri iryo telefone ugasanga harimo abantu buzuye contact yo yuzuye abantu, ariko uhaye uraraba ukuntu abantu bayimurondera ko abatayimugure no bavugana ko kuri iyo telefone gusumba uko wewe wayimuhaye. Tuvuge aha umwanya ugaca usanga haye umwanya abantu bavugana pari iyo telefone wamuguriye mugabo we ntaguhumanya. Ariko nawe ntibishobora kukuva ko nawe ugasanga nawe birakuvuye ko mabintu utuma ashaka guhumanya abandi. Ivyo byose bibaho biravana n'ingene urukundo rwabo ruba riko ruragenda neza, riko ruragenda neza. Ndibaze ko ivyo nivyo shobora kuhaba sadie bace bategerezwa guhana umwanya nkuko baba bakundana bemerana kandi baba bari mu bihe vyiza, amurondera kamuronka aramarandevo canke ari guhana ivyo bahana ari kuvugana uko bavugana bikagenda neza bakoresheje ubwo buryo bwa telefone. Urumva bivana n'iki, bivana n'ibihe baba barimo mu rukundo. Rero mu gihe baba umwe muri bo abatanguye kuja hasi, tuvuge urugero rw'urukundo rwe rutanguye kugabanuka, atanguye guha ikibanza abandi, nutangura kubona communication itangura kuba nabi buke faible. Yego birashaka gushika nawe Emmanuel burya nta gihe birashika umukunzi wawe akakwaka telefone ya kugira ngo arabije arabaca nkayikoresha. Ivyo ndibaze nk'aba bafise ngira birabibashikira. Yego twe dufatire ati nawe bafise none bishitse nk'akarore dufate ishire mu kibanza cy'umuntu ari mu rukundo, uwo mugendana kubwira ati je ndashaka umpe telefone yawe gatoya, naho bari mu rugo ati je shaka umpe telefone yawe gatoya, byokorera kuyitanga. Gutanga telefone ni kimwe kandi kutayitanga n'ikindi. Ku muntu mwemerera ushaka kwimwima birashika ukayimwima bivanye n'ivyo uzi biri muri iyo telefone bitamuraba canke bishobora kubacanishamo. Kumwankira kutora telefone maze kumwankira ati telefone ntuyitore harimo ashaka kuba harimo ibintu byashaka kuducanishamo. Numva rero ko nawe uba watange kuja muri zanzira zitaba. Ivyo byose bibaho, nico gituma navuze ati byose bivana n'ingene imigenderanire yanyu iba iri, ingene kuno rwanyu ruba ruri, n'ingene muba mwemerana. Mu gihe mba nemera ko dukundana nawe wenyene ata bindi bintu bimwe shaka kuducanishamo mu kuyimuhanda imuhatana yinsavye. Ariko nzi ko harimo ibintu baba binshafuza canke haba bicafuza imigenderanire, a telefone usanga harimo ama option amwe nashize mu rufunguruzo, harimo code, harimo iki ubwe nasho kwinjira indani ngabona ibintu bishogerane kuducanishamo. Muri ico gihe ntashaka ko tutandukana, tubwe nashaka ko urukundo rubandanya ruje imbere. None nk'ubu nk'akarero umukunzi wa mwase telefone akacabwa ati no ati sinshaka kuyiguha directement ucubona bisha bikwereka neza katagukunda cyane ko yabagucamo. Nibisigwa ko batabagukunda. Umukobwa ashobora kuba gukunda mugaba kuvanga. Umukobwa mwe umwase telefone akayikwima haba ari gituma ayikwimye. Muri byo nyeri bituma nibyo dukeneye kumenya. Tuvuge umuntu amaze kukwima telefone na amaze kubivuga ko haba ari ikintu yiyagiriza kiri muri iyo telefone, yibaze ko ukibonye shobora gutera intambamye canke kutumvikana hagati yanyu. Tuvuge jewe ndakwase telefone ukayinyima, menya ati n'ivyari byo byose harimo ibintu yase ko mbona by'abandi bantu bavugana bakundana canke babahara biwe singe no kubivuga, ariko urumva ko nawe naho uba uri umuntu utiyumvira ashobora kuvuga ati ari ikintu kiri muri telefone adashaka kumenya. Rero nkaho we uri umuntu cy'ubwenge ashobora kumureka mugabo ukiga eske ni iki kiri muri ya telefone, ariko ntiwereka kwiyumvira ko yakunyegeje abandi bantu baganira, tuvuge agucanga canke aguhenda mu rukundo. Ego ico kintu kikwaje ko ari umuntu nyene yatwandikiye aratubaza atubwira ati jewe n'ukuri ati je byarashitse nanefise narigeze kwima telefone umukunzi wiwanje ndayimwima kubera sinayimwimye kubera namuvanga, gusa nuko narinzi ko hari abantu bigeze kunyandikira ama message bashanga amajambo ko abantu bandika ama message bana Emmanuel Sinyobewe hari abantu bandika amajambo bandika muri message bakwandikira message n'umugenzi tufata
umukobwa cyangwa umuhungu akakandikira message ashiramo utundi tujambo kamenga ari ibintu muzinanye ko naho utabubizi ati rero n'uwo muntu byarashitse yanka gutanga telefone kubera bamwa hari amajambo asanzwe arimo umuntu yigeze kumwandikira kandi ari ibintu byo gutebura ati mugacaga ati je mukunzi wanje hamwe yo bibona bibasha guca biducanishamo ariko Emmanuel urumva ko uwo muntu yafashe ingingo nziza kuri telefone mukunzi we ngo ko ari mu yinze iyo ngingo siyo kandi ndabaza ko twese dutahura umuntu ivyo birabaho ugasanga umuntu asanzwe umugenzi cyo ugasanga beni na mushikawe yandiki mushiki w'umuntu akandikira musaza we sheri ako ni nk'akarorero ari ugasanga baranavukana rero kubona ikintu ni kimwe ni kugitahura cyangwa kumenya ukuri kw'ico kintu ni kindi rero mugihe uba wiyemera ya telefone urayimuha nimba abibonye akabaza ati qu'est-ce qu'il y a kambwira ati uyu ni mushikanje uramuzi cyangwa utamuzi ni naka ukamusigurira sukuvuga yuko amaze kubona harimo tundi tujambo nyene tugomba kuvuga ku bintu byo gukundana kondana iyo bari kora kuvangano ivyo no kubigenda mu buke uko ari gushobora gusanga ina mushikiwe musaza we nyina wiwe mtuwe cyangwa muyamba wiwe rero ijambo ni kimwe no gutahura iryo jambo wajyandise ni kije imbere cyo nikindi ushobora kumenya ati ukuri nuko ego dufatiye kuri byo rero utubwiye kuri zo ntamamisha kuba zishobora gutuma kwizerana hagati y'abakundanye bishobora kononekara cyangwa gutosekara kubera bivanye kuri telefone ariko naho urumva ko nazo ziba zikenewe haba mu rukundo kugira ngo dushe communication ishobore gukomera none Emmanuel Sinyobewe ni ya Emmanuel nk'abandi bantu bashaka kuvuga ati turi mu rukundo kandi telefone ntidushobora kuzacu zihagarika kuzikoresha ariko urumva ko nazo nawe tuzikoresha zishobora gutuma intuzeye kwizerana gushobora gutosekara mu rukundo rwacu ni cyayi kirona cyangwa no kwa kuntu umuntu yo kwigenza urukundo rushobora gutosekara bivuye kunuzeye kuri telefone ubwa mbere na mbere turakwiye kumenya kwanza telefone ko ifise ivyiza n'ibibi tukamenya ingene dushobora kwitwara mu bibi n'ivyiza ibibi bishobora gutuma mutandukana no mwakundana umwe akabura uwundi atashaka kumubura amatelefone iratuma uronka ku mwanya ushakiye uwo mukundana mu gihe mukundana mu byumva kumwe ikintu nashobora guhanura cyangwa ikintu nashobora kuvuga kwijanye na telefone iriho ntiriho kugira ivugane ikoreshwe umuntu umwe ku wundi kubakundana gusa cyangwa ku mugore n'umugabo hari inshuti hari abanya hari abagenzi mwese mutegerezwa kuza muravugana mbese no kuja kubinga bwa none kugira umenye isaha igeze rero telefone kandi umuntu muri telefone afite telefone yandikira ubundi uko yigombeye kandi akoresha amajambo ashatse rero mu gihe utuye nk'iyi telefone ya mugenzi wawe sinzi nimba mukundana cyangwa nimba umugore n'umugabo cyangwa nimba muri abagenzi ibyanditse ni kimwe no kumenya ukuri kw'ivyo byanditse n'ikindi rero telefone mu gihe hari ikintu hopa ubwa ati iki kintu sinagitahura neza bazamwe n'ivyo agusigurire mu gihe umwemera utamwemera naho ni abandi bafata ingingo zidasiguriza ugasanga afashe ingingo itariyo rero mu majambo make telefone ni communication ku bantu bose zikubakundana gusa mu gihe rero bose twafatiye mu rukundo ego twafatiye mu rukundo ariko ntibaze ko mukundana gusa telefone yawe yaga no mukundanye gusa n'abandi murayaga rero nico gituma rero mu rukundo telefone irakenewe kandi telefone nuko twozikoresha neza uko zikwiye gukoreshwa reka ngushimire cyane Emmanuel Sinyobewe ku kanyamwamasho kudutira abakunzi b'Iza TV mwakumva twumviza mwumvise neza ko telefone mu rukundo cyane nambere twahagaze ko Emmanuel Sinyobewe atubwiye ko telefone ishobora kwica ishobora gutuma intuzeye ukwizana mu rukundo bishobora gutosekara ariko yatanze impanuro avuga ko neza na neza tukwikumenya tukwiye kuzikoresha nimba umukunzi wawe akubwiye ati nka telefone yawe kintu ndaba nibuzi vy'ukuri kataki nimbuzi ko ibintu birimo ushaka kwimusigura akabitahura nawe mu telefone hama mutahuze ivyo yashoboye kubona reka ngushimire cyane Emmanuel ndibaze ngo nitwongera kugukenera uzoshakutse ndibaze nanje ndashimye bwa mbere na mbere ko mwanyumviye ko twashobora gukorana na gatoyi ndibaze ko umwanya wari wose kubyo nshoboye hajya umuntu atanga icyo afise kandi ndibaze mu gihe ushobora gufasha ikintu umuntu ushoboye kugifasha ndibaze ko ari byiza cyane ndibaze kuvuga ikintu harabo cigisha nabo gifasha mu buzima bwa minsi yose rero mu gihe ari umuntu azi ikintu ashobora kukigumiza mu bwa ntakimenyesha abandi ndibaze ko abari ikintu kibi cyane ndibaze ko aho muzonkonerera hose ndibaze ko
aho muzonkenera hose aho nzoba ndi hose icyo nzoba nshoboye gukora nzogikora nk'uko nsanzwe ndabikora n'ahandi ndetse kuri ibi. Ego reka ngushime cyane, reka nshimire wowe ariko aradukurikirana, reka nshimire wowe umaze kugira subscribe kuri Ikiza TV, reka nkwibutse nawe utarikora kwikora bwa ngo uzamukwikana ibiganiro byose bisha kuri Ikiza TV. Mwari kumwe na Jerry Eve Fantome kuri micro, inyuma ya kamera nawe akaba ari Nova Dirikeni. Reka ngushime cyane mvuga nti ciao ciao, bye bye.